Amahoro cane, uno musi tugomba turabire hamwe ingene dushobora gukoresha notebook LM, so karibu kandi kw'isomero dushobore kubirabira hamwe, ni notebook LM nkuko mubibona, uca ufyonda kuri try notebook LM, umaze kwinjiramwo ngiyi interface yayo, so notebook LM iza kugufasha woba warigeze gushira document muri ChatGPT canke Claude ugashiramwo ibindi bidakenewe, so notebook LM iri ngaha kugira iresolve ivyo, so ngaha rero urashobora no kwajutamwo ama source ni ama source de document, ishobora kuba file, website canke document drive, ico ushaka cose notebook LM iragisoma, so tugomba tubirabire hamwe, par exemple duhere kuri video yo kuri YouTube, ari nka tutoriel uhejeje kuraba ugomba kuyigira resume canke utarayiraba kugira urabe en general ibiri muri iyo tutoriel, canke wanashima ugomba kuraba les commentaires zihari kugira urabe ibidatahuritse muri tutoriel, so nta na kimwe kigoye, urahitamwo video ugomba kuraba hama ugakopya link yayo, uhejeje kuyikopya uca ugaruka muri notebook LM ukagira harya kuri add source ugaca ukopya, aha hashobora kujamwo link imwe canke zibiri canke na 20, so urahitamwo iyindi video mu gihe isanzwe ihari ukagira link ugaca uza kuyishiramwo aha nyene nayo nyene, reka turabire kwizi nyene uca urungika nyuma igashobora kuguha resume yavyo, murabona fundamental of HTML and CSS web development, vous ikubwira ibigize izo tutoriel, mu gihe rero ari ikibazo ushaka kubaza wari kubaza nka commentaire mw'izo tutoriel urashobora no kukibaza ngaha igashobora kwishura, so ngaha rero à droite naho hariho partie bita studio irimwo audio overview, video overview, urashobora no kugira aha murabona ko yagize overview y'izi tutoriel, urashobora no kugira quiz yayo ikagukorera quiz sero n'ibiri muri izo tutoriel, so ni gufyonda juste ngaha kuri quiz mu gihe ushaka kugira quiz. Impamvu notebook LM iri très important cane, urashobora no gushiramwo ngaha kuri source ugashiramwo source ya website canke chaîne ya YouTube canke ikindi kintu icarico cose, igaca igira parcours y'ibintu vyose biriko, komsa ikakwereka izindi type de contenu woshobora gukora kuri chaîne yawe ibanje kuraba ivyo usanzwe ukora, murabona yuko iri très important gose, urashobora no gushiramwo link z'ama video mu gihe woba uri nk'umu content creator, hari igihe ukora ibintu ugasanga muri commentaire abantu ntibatahuye ivyo washoboye kugira, iyo udashoboye kuzisoma zose rero urakopya juste ama link y'izo video ukayashira ngaha muri source, umaze kuyashiramwo ica ishobora kuraba les commentaires batatahuye abantu nka solution y'ayandi ma tutoriel wokora kugira bashobore gutahura, nko ngaha ndavuga ati explorer les vidéos et les commentaires du public et puis donne-moi la liste des autres contenus que je peux faire, ngaha ica iraba chaîne yose ibintu biriko, hama igaca ikubwira ibindi woshobora gukora bivanye na audience ufise, murabibona liste de nouveaux contenus suggérés, ni outil nziza cane, nshiremwo video ifise ama commentaire menshi, murayibona Claude Code, voilà, aha ica ibanza kugira overview, imaze kuyigira based on what people comment on this video, generate me what can I do to make it understandable, izindi tutoriel woshobora gukora kugira batahure ivyo batatahuye, murabona ngaha yuko yamaze kumpa
izindi contenu ntushobora gukora bivanye n'amakomantere yarasanzwe ari kuri iyo video. So apart ya video kwa uploada file ukayishiramo document nkuko nari nabibabwiye, reka dushiremo document kugira dushobore kurabanaho parcours ya document ingene imeze, kikugirira overview, hanyuma ari cyo ushoboye kubaza ukakibaza canke ukagenera ibindi. Murabona ngaha document twashizemo ko yahejeje kugira overview yayo. Ubu rero ndashobora kuvuga ati par exemple, donne-moi les questions que je peux me baser sur en préparant la présentation de ce rapport. Murabibona ica igukorera list y'ibibazo boshobora kukubaza biri mu iyo document, canke ukagira prompt yindi irashobora kubigukorera. So murabona yuko notebook LM ni uti nziza ushobora gukoresha, aho itandukaniye n'izindi twari tumenyereye nuko ntishobora kuja en dehors y'ivyo uriko urakora, ntishobora gushiramo ibitajanye na source washizemo, yoyo ikorera kuri source uba washizemo. Mubandanye mugira s'abonner kuri Isomero kugira tubandanye dusangira ubumenyi. Thank you.